Hello guys, muraho mumeze neza. Nanje ndi wa Mungu wanyu nongeye kugaruka kugira ngo dushobore kuyaga ku mateka y'umuririmbyi akomoka mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho yaraye akoze amateka akora igiteramo kiravugisha abantu benshi, akaba ari n'igiteramo kivugisha ibinyamakuru byinshi bikomeye, aho yakoreye muri stade ndetse akuzuza abantu ibihumbi birenga 50. Uwo muririmbyi nawo akaba ari umuririmbyi Rayvanny akomoka mu gihugu ca Tanzania. Reka kandi nongere mbandanye ndagusaba wewe nimba uri mushasha kuri no rubuga canke kuri no YouTube channel, bandanya ugire subscribe, like, comment hamwe na share kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, kumvo zuko ikiganiro gishoboye kujako waramaze kugira subscribe uba mu bambere bashobora gukurikirana ibiganiro byacu. Reka noneho dushobore kwinjira mu mateka y'uno muririmbyi w'igihangange, aho akomeza gukora amateka mu bihugu bigiye bitandukanye, akora amashow mu mastade ndetse akuzuza amastade menshi agiye atandukanye. Uno munsi tuvugana ku munsi wejo uheze yakoze igiteramo mu gihugu ca Sudani, aho yarose abantu barenga 50 baje muri konseri yiwe. Reka rero twinjire mu mateka y'uno muririmbyi, akaba ari Rayvanny akomoka mu gihugu cha Tanzania, aho uno muririmbyi Rayvanny yavutse itariki 22 z'ukwezi kw'icenda, aho naho hari mu mwaka w'1993. Niho umuririmbyi w'igihangange uyu mwanya tuvugana ari wa Rayvanny yashobora kuvuka akavukira mu ntara yitwa Mbeya canke mu gace kitwa Mbeya, kandi hakaba harimo bongo flava hamwe na dancehall. Aho uno muririmbyi yatanguriye urugendo rwiwe rw'umuziki, akaba yahereye muri lebo yitwa Wasafi, akaba ariho yatanguriye ndetse ubuzima bwiwe bw'umuziki, akaba ariho yashoboye gusohorera indirimbo yo ya mbere. Uno mwanya tuvugana uyu muririmbyi Rayvanny w'igihangange muri East Africa ndetse no muri Afrika nzima, aho asigaye yitwa Global Way, ndetse ariko aragerageza kwinjira mu bihugu bigiye bitandukanye. Kandi uno mwanya tuvugana uno muririmbyi Rayvanny akaba asanzwe afise lebo yiwe yitwa Next Level Music. No muririmbyi w'igihangange abandanya kubikora neza kandi ako yitwara neza, kuko igihugu ca Tanzania idarapo ry'igihugu akaba ararimanika mu mahanga, aho abantu benshi cyane basigaye batangarira guma babazanya ati uno muririmbyi asanzwe yamuka mu gihugu icahe, aho benshi muri bo batemeranya ko uno musane w'igihangange akomoka mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Reka dufate kano kanya twinjire mu buzima bwiwe akiri muto no kungene yashoboye kumenyekana. Aho uno muririmbyi yavukiye mu ntara yitwa Mbeya mu gihugu ca Tanzania, kandi akiri muto uno muririmbyi Rayvanny yarasanzwe akunda umuziki cyane gose kurusha ibindi bintu byose, aho yatanguye kwandika indirimbo ndetse no kuririmba akiri muto cyane, aho urugendo rwiwe rwatanguriye mu mwaka w'2011, aho yashoboye gutahukana agashimwe k'ihiganwa rya Bongo Star. Bikaba vyatumye uno muririmbyi ashobora kumenyekana buke buke kurusha uko yarasanzwe amenyekanye. Aho uno muririmbyi Rayvanny mu mwaka w'2015 yashoboye kugiranira amasezerano na lebo ikomeye cyane muri East Africa, akaba ariyo Wasafi. Ico gihe iyo lebo Wasafi niho yagoma umuririmbyi Rayvanny, nongera ndabibutsa ko hari mu mwaka w'2015, kandi ino lebo ikaba isanzwe irongowe n'umuririmbyi w'igihangange ariwe Diamond Platnumz. Aho niho yagiye atangura kuririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse zamufashije kumenyekana ku rugero rw'isi yose ndetse no muri Afrika yose. Kano kanya tuvugana yaramaze kufatisha. Reka ndabaha akarorero kamwe mu ndirimbo zatumye uno muririmbyi Rayvanny ashobora kumenyekana cyane gose, aho mu mwaka wa 2016 cyangwa mu mwaka w'2016 yashobora kusohora indirimbo yiwe ya mbere yitwa Kwetu.
aho iyo ndirimbo yatumye umuririmbyi Rayvanny amenyekana cyane gose mu bijanye n'umuziki. Haciye hakurikira collabo yakoranye na boss wiwe ariwe Diamond Platnumz mu mwaka wa 2019. Iyo ndirimbo nayo ikaba yari yitwa Tetema, yari indirimbo yabaye hit bikomeye cyane muri Afrika yose ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze ya Afrika, aho abantu benshi cyane bashoboye kumenya iyo ndirimbo yitwa Tetema, indirimbo yariko irabica bigacika mu mwaka wa 2019. Ubwo ni bumwe mu burorero nashoboye kubazanira bw'indirimbo zatumye ashobora kumenyekana, aho zakurikiranye ari indirimbo zishika kuri 5 zatumye amenyekana ku rugero ruhagije ndetse ku rugero rw'isi yose. Reka tubandanyirize ku bushimwe canke ama-award yagiye aratwara uno muririmbyi w'igihangange ariwo Rayvanny, aho mu mwaka wa 2017 yashoboye gutsindira award ikomoka kuri company yitwa BET Award. Iyo award yashoboye gutsindira ico gihe yari kandi akaba yabandanije gutsindira award zigiye zitandukanye harimo Afrima, akaba yabandanije gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Muri kano kanya tuvugana akaba tuno muririmbyi Rayvanny ashobora kuba bikamo award canke ibihembo vyiwe. Uyu mwanya tuvugana karuzuye kumboza uko n'umuririmbyi ari mu baririmbyi batatu ba mbere mu gihugu cya Tanzania akunze gutahukana ubushimwe bugiye butandukanye ndetse mu bihugu byinshi bigiye bikomakomeye ku isi. Ano mateka y'uno muririmbyi tuyabandanyirize mu mwaka wa 2021 niho yashobora gutangaza ndetse ko avuye muri lebo yararimo isanzwe hagarariwe n'umuririmbyi Diamond Platnumz. Iyo lebo akaba ariyo Wasafi, aho uno muririmbyi yabandanije gutangaza ko agiye kubandanya gukora ku giti ciwe. Haciye amezi atari make niho uno muririmbyi Rayvanny yashoboye gutangaza ko nawe agomba yugurure lebo yiwe ariyo yitwa Next Level Music, aho ni mu gihe yashoboye kubikora atari uko aburiye indero umuririmbyi yatumye amenyekana. Uwo muririmbyi nawo akaba yari Diamond Platnumz. Aya n'amateka amwe tuko turaca hirya no hino ku muririmbyi Rayvanny, aho yabandanije agakundana n'umukobwa yitwa Fahima kandi bakaba basanzwe bafitaniye umwana umwe w'urudende, akaba ari umwana w'umuhungu. Kandi umuririmbyi Rayvanny ariko gutangaza ko umwana wiwe nawe mu minsi iri imbere ashobora gusohora indirimbo yiwe ya mbere, aho uno muririmbyi Rayvanny asanzwe azwiho ko yandika indirimbo ndetse akandikira n'abandi, aho amaze gukorana collabo n'abasani benshi bo muri Afrika ndetse n'abo muri East Africa n'abahandi mu bindi bihugu. Mu ncamake y'aya mateka y'uno muririmbyi Rayvanny akaba ari mu baririmbyi 10 mu myaka 10 iheze, aho yashoboye kumenyekana cyane gose. Uno muririmbyi ari mu baririmbyi bakenya cyane bamaze gutsindira ibihembo bikomeye, kandi amateka y'uno muririmbyi akaba arahagarukiye ndetse tukazoba tuyabandanyiriza mu kiganiro gikurikira. Reka mbandanye ndagusaba wewe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga, nagomba ndagusabe ugire subscribe na share na like na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, kumvo zuko ikiganiro gishoboye kujako wewe ube mu bambere bashobora kumviriza kino kiganiro canke kiba kigiyeko. Nanje nkaba ndi wa muhungu wanyu na nongeye kugaruka kubashikiriza amateka y'uno muririmbyi Rayvanny, kandi nkabandanya ndabashimira kukungene mubandanya kungirira ikizere no kuntera intege nkakomeza ndabazanira bishasha bigiye bitandukanye kuri no si yose.